Wow. Ubona ko ari shughuli isa neza cyane. Ni mu dusokse tw'umubebe. Mu dusokse tw'umubebe. Mu mwaka uhezere ugiye nanjye ngomba mvuga mu mwaka uheze ngombe ngo mbyara ku mwaka. Sasa muto ya huyu. Ego. Nasheshiramwo n'amazi twari mu vyungu. Ego. Nk'ubu rero kubera uyu mwana yavyawe na biguvu. Yaba. Urabicishamo biguvu. Icupa rya biguvu cyashiramo ngaho. Nukuri. Byari bikenewe ariko. Barakubiyambije. Ntabwo nibagiye isho umubwiye asigaza n'icupa. Yashyize n'icupa rya biguvu kubera uwo mwana nagize ubuyu wayi. Ego. Ncanywa biguvu. Nsanga nazisutseyo. Mukama w'ikigo. Nguyu muvyeyi. Ribaruka. Kwasinzira. Mama atasinziriye. Yarasinziriye. Akanura. Turabe ingene simbiza agomba muramutse. Yo mana we. Yo. Kuyu muvyeyi. Mama. Yine akora kwibarutsaye. Bimangasha. Safari. Chesh. Niko mugize emotion si. Kara urumva. No. Kara baranyine ugikomera. None muganga avuga gute ni sawa? Sa? Kandi bamugira operation bari bakumugera kandi operation. None ngomba Tutamukirore. Mugabo rero ingufashe kumuterura. Agufasha kumuterura no. None ntabwo yuwayiwe. Ga n'umwana. Gutera umwana bari gufasha. Bana nagufashe no kugira. Oya nuruyoya. Sabanza karabe. Mamugi ndamutsa kandi basi. Ntuduze ukuboko yo. Kamugisha karino muri toilette. None kimwe nazanye uyu munsi mugabo ko twatuvuye ku aeroport nzoza nejo. Nzoza nejo mamugi. Nugira ikibazo. Baziko tugukunda. Ushaka gato. Kamugisha kibere muri toilette. Ejo nzoyizana bravo. Niyo mpamvu rero urumva uno munsi yavutse akana keza. Ego. Agakoba ka papa. Ahubwo ka papa. Ego. Nakana kandi bagutabajije? Naka nagakoba ka papa. Bagutabajije? Bagutabajije? Mamugi. Sa? Njya gutabajije. Papa Mugisha. Uno mwana w'umukobwa manene ejo uno mwana wanje mukuru. Mukuru? Tugende bana. Yes nuko rero. Urugendo nuko rutanguye kwanza kuja kwakira umuvyeyi yibarutse ariko imbere ya vyose urabimugisha simbiza afise bamuzaniye Pampers. Ngizi inya zivuye muri One Issue Podcast. Ngizi inya. One Issue ni abantu mutekana imitwe. Batekana imitwe ni ya shene yabo. Yes, yona kubwiye yashiraza ubuteka mutwe buhiri. Nta buteka mutwe bafise. Ari murafise na gatangawizi karyoshe naye. Kabiguvu. Kajya ngiriyo na publicité ne kuri Africa. Kajya niko kankwegeye none raba. Yo kagukwege birangiye uteye inda ya gatatu. Oya. Ata numwa kuheze. Bebe gato navuye. Nagize ubu wahinja kunywa kabiguvu none raba. None raba aho kandi y'abana batanga. Aho kandi Pampers nziza cyane gose. None kuri bakabere. Ariko arasinzira Mugisha. Umuyambu. Mugabya gutwana twiye. Yambu. Sawa. Mezeneza. Mugi wabonye Pampers. Yavuye ku ishuri uko nyene. Izi rero ni ngambye ndazibonye. Ni soft care. Izi nziza na Shemeka yarazambaye. Nziza kubana. Mwana muri Kenya basi. Umwana kivuka umwana. Akivuka baby. Ni small. Nizo muri Kenya hamuvuye Simba. Safi sana. Cururuka indege gusa uronse umwana. Yoye imigisha ni myinshi. Imyigisha ni myinshi. Wari warabanye wari warandoze wa mushenzi ugenda kunzindika. Agatipe kama ruguru ngo nduzi ngozi gaca kagenda mu vyegwa. Naryari ari muri Kongo. Njyari yaja muri Kongo ukanzindike ngo sinje muri Kenya wamba. Nonera bavyara ibikunze. Wabuze yase gupfa. Oya kandi bureko yari inzara atangura kugenda anya.
indege zigiye kuza Azahetse. ku byinshi cyane gose simbe kaye dore ngaha nyine rero wimva gute kuvyara umwana agira kangahe ikangahe mbega hajya Mugisha bebe agira kangahe iwanyu agira kangahe bebe ujya mushasha agira kangahe wewe kumuvukana muri bangahe mweke ku ntoki nyereka ku ntoki na bebe nawe bebe mushasha nawe aca mu wa gatatu simbe oya vya vreni bangaha bana abana kuri inde kuri wewe uriko rambaza kuri jewe kuri wewe nushaka wo tugiye kuraba ni mbaza kuri ko tugiye kuraba oya kuri wewe nesi wawe none man nesi wawe sa nesi wawe mabuja urakoze Dogo mudarutse kuntumira uyu uko bibarutsa gutumira kandi okay izi zigwa ngahe rero oya mabena ritatuvuga n'amabena aya mabena watana kimwe n'urukundo rudasanzwe namubwiye ko vuma bibarutse kwera cyane bivuge nangorane mabuja wanizizimbutse oya zizimbutse antuka vuma nizimbutse oya zirazimvye man cyenagiye ahantu ndabaza ati sambusa nange ngo 5 ngo zinyama ati wesha namari biyawe none ubu ndi mu diaspora ubu oye naga umva ngene byahindutse ubona kiriya wawe ndi yasimbizi nakiri simbizi wawe ndi nga mu gisagara cya Bujumbura ubu ndi mu diaspora uri mu diaspora urashobora kunyita umuki mu diaspora wa fake ari kadatanga amafaranga naho mu bonobo amafaranga gutega mani ngiye kuriha ibitaro bro je nivuza 100% mani bro tumutanga na 50 oya nta misire ngira kwe oya kwe Ego yes abakunze African TV bitangaje rero ndiringa n'amassurance menshi imagine bikarangira ataje sinzi impamvu oya mugabo ari biharo ndiko ndatera mwino minsi ego abana bose bafite mituwele bro yes abakunze African TV gendere kuri One Issue Podcast mugire subscribe One Issue Podcast niyo impaye Pampers Pampa 48 pièces izoshaka gutwara mu ntoki okay yareka ivyo bintu urumva mabuja uyu afise gato yakiwe nako ni gacambara Pampers ni bon wakurikije ude cambara Pampers gato naracambara Pampers muri make okay kaye duharure rero nagiye gukora content wawe amakaci biguvu sawa kaye duharure rero njanja gukora ibyo nkora kaye duharure 2024 urumva yuko ni hafi 2024 mu mpera muri November kuvuga umwana abwishisa amezi abiri warucumetsemo uwundi biguvu so bagomba biguvu mashugwe muze tuyokoresha shugwe kandi gwimanyare sinzi mbwa gwimanyare si yoruri manyare ni cheval asiyari nene ishugwe ndi arikotse manyare nye yaciye amutelefone uramubura none wagiye kuraba Marcelo sanagiye kumuha amahe yes nuko oye turagiye okay uyumva gute rero simbiriro kuvyara basundi mwana agira Jones batanu cheval yambwiye ko ari 8 none mbe gutambwije wa anniversaire kwa entre tafse ni sabukuru kuri no munsi nyene wakuje imyaka 35 nanyaka kumyaka 35 n'abana 8 bingana shabira kwiranye fere none yaro ariko watanguye kare ubaze ngo turangana umwana wa mbere avutse ufite imyaka 25 25 muri make mu myaka 10 ufise imvyaro umuzi tayira sheri mwera si mukuru wawe mu myaka 8 iga mu nambari mu wa 5 nambari mu wa 6 ina nakima n'amanota y'umwana kubera abi umugabo yaramubuje ariko nuwawe nagomba ngo usanga atari uwawe mugabo vraiment murasa yoga ni gwanje oya kabisa kandi abantu vyara nta muntu wobeshera ngo sabi wawe baza abana banje babishaka abarigenda birerera kugira bagume basa neza kubera anyina babo namba babasiga amamesa oya nakayira asa neza ariko iya mazi imisi ari muhira ndabeseshe kayana nagenda asa neza yavyibushe yagize n'inzo ami ariko mama wiwe aba yafutanye abantu usanga barezwe n'abagabo batari basi agerageza kubafata nabi simbizirika
none nka worongora umugore twavyaranye umwana wanje ukamufata neza kwe ni bisanzwe mugabo narinze ndamukunda tukaba uzibira cyangwa ureke ntawe uzimira ntawe uruzi umwana ari mwiza aguma ari mwiza ushaka usiga ibiki yego cyakana kanjye kamaze imisi kari muhira ashobona kacomotse kwe Irataragashira. Yego bravo. Yagize Imana avyarana n'abagore beza. Manyoko. Nandi wowe usa nabi reka. Ntabwiza simbiza agira pe. Jona ndi mubi wa mushenje. Ntabwiza. Byabademu bo muri Kenya bafise mafurumbanya. Bambwiye ati you look so smart. Yego. Abo rero baraguheza. Reka bakubonye muri ayo marori nivyo bistire niba kuzi Bujumbura wacakaritse. Waba bagomba gusopa. Abashaka kukwiba. Abashaka kukwiba. Onye yogira ngo muramutse ngo ni igihumbi c'amakenya. 500 ingazi. Ibaze. Aya mafaranga watanze mangahe se? Nga 5 si meza nga si 25 Waratanze amahera ku bakobwa canke ahantu ugenda kuraba abakobwa? Muri Kenya ni kwa shetani muzee. Oya. Nane ne hanu wagiye hatangaje. Kwa shetani naho nzi nabona abantwara. Yego hanu watangaje winjiye. Kare sivyo kuvuga. Nawe uregira wahabona. Oya. Nawe ndazi wocugwayo je nacensa Imana nkura hano hantu. Kandi Imana yabikoze naraye Bujumbura. Oya azindikiye Bujumbura ho. Muzi hari abakenya usanga baraguyeyo. Bamaze imyaka usanga baraguyeyo. Cyo tubabye twaba twumva ko ari abatipe b'abarundi bamaze imyaka myinshi muri Kenya adashobora kuvayo. Yabisidira karongo iyo 20000 acayigira mu mafurumbanya. Inzoga tuyoga. Yego. Agenda kugura amafurumbanya. Sawa rero simbi. Amafurumbanya uyagura 4. Turekane rero nivyo muri turekane. Mani December yo ngaha muze. Amafurumbanya ni iki? Wewe kuva karagume bivuga cyane navyo ndatahura. Trade manager yansi. Cyo manumva mafurumbanya. What is the meaning of mafurumbanya? I don't know. Wa Kenya wapo kwenye comment. Naingia hapa. Mtusaidie mtuambie. Kandi rero muri Kenya rero huze utubido. Aya. Nitwo dukora Uber. Nitwo dukora taxi. Natwe mana we. Natwe Uber ikora tuno onye. Uber ikora tuno tunyene. Neno natwo turi muri Uber none isi Uber. Isi Uber. Yini. Ugomba kuba wayibukinze za online. Natwe iyo tumushaka twari kumubukinga sivyo boss. Ushaka kubukinga. Yawa. Barafise aka group kiwabo bataximene ku cyicaro aho Cheval akorera. Ni ngaha anya. Ano Cheval akora akazi kiwe kamisi yose ku mashugwe. Abantu batahazi rero hari hano sentiri iranyisha. Ni ngaha anya. Manyanguri yewe ugenda ku mashugwe. Uri gukirindiro. Oya ahanye ndi muri taxi reka ndihete. Ndingo kwanza mfashe kuri ino taxi ko namaye nafise. Ahanye ku mashugwe imbere haruguru hano imodoka zigarukiye. Uwo ni pare Manyanga, ni pare wiwe. Ntazi abaye mwana wa kabiri abusa ataraza no kuraba no wambe. Yubaza ari pare vraiment. Abapare bacu baraduhenda kweli. Simera ko ndakubaza rero uyumva gute rero canke nibisanzwe kuri wewe ko mbona umengo wari kwifatanya ibisanzwe kuvyara umwana wundi kumengo nibisanzwe kuri wewe. Nyene nabandi ko ndahangaye kuko ari bisanzwe. Bano ko gusanda umu pro experience yo mukuvyaragura. Kuvyaragura wambwa no kuvyara. Niko ndumuhinga wavyo none ushaka rero nce asare ace kubiti n'amabuye. Uya kameme unezere kuvyara. Ndakwanza kore kumuvinyo kwanza ngomba ntekere wawe. Ego. Twabwira ati bazibe. Ngo uyu muvinyo ashiriye umudamu agomba atekere ashirihende bawukoreko. Witwa Baro ari turaba. Urabubona? Reka bisomere. Ego. Urondeze ngaho kuri internet cyangwa ngiscan nuskane ngaho. Amuraza kumbwira yuko ntabishuhiye wa munuze. Okay. Wiyumva gute? Umwana wa mbere umunsi mbyara umwana wa mbere naragiye gushwana kubita. Kubera? Ntibashaka yuko umwana abagwanje bashaka bigwabo kandi gwabo bande. Bande. Ara abantu n'intuze ibayita boarding pass. Mubashakire boarding pass kandi gasimbi. Oya kweshi. Bari kubisiga muhira. Oya kwera kano none gashawe ndabisige muhira gute kandi uzi neza ko tuvuye ku aeroport tuza ngaho. Oya ariko none binyegeze basi nubundi. Uri mani dukeneye kumenya ko wagiye hanze. Komanyoko.
aho ari kumbwira ati n'impuzu nshya ndazambura kwa izo ndazumve namba oya ntaciyo ni style abantu batakumenyereyemo bakubona mwantuka yakweye pana bamenyereye nizo navuye muri Kenya namba imbu mugesera iga nta bakumenyereyemo iyo style nusohoka urabisohokana none ivyo bintu umutima se wabandanya nanone oya aha ngomba kwanza nkoresha bandanya unya turi muri centre ville aho turi kumwe na Simbizi wa Semavumba nguyu unya ngahanya pale manyanga ari he namuona check this outfit nguyu unya ango yaja pale manyanga pale manyanga nguyu pale wa Simbizi nguyu unya ni mu boss mu gisagara ngahi Bujumbura niwe muntu atanga amahera meza pale manyanga mumere 20 mu taximen pale ni ati meze neza ndakubona welcome back and happy birthday umwana agera kanga utazi niyo happy birthday my son mugi uramuzi mugi uyu uramuzi uyu uyu uramuzi uyu meze neza uramuzi sheri yitwa manyanga musa atazi pale wawe amuzi hehe kama uri kumusaba mariage nyamuge pale manyanga nawe ni atari kuri kwimana urasarisha wallahi ewe manya arakorera manya ari ishugo yankoreye manya ka microphone manya oya manya ari awukoze aziye kunshiramo gusa umuvinyu gusa nje ningiye manya ari nga yambwiye umupeti namba yitwa nde yes ano cheval blanc manya ari akorera pana ariko iryo zina bawe bahasi manya ari he oya nta karibu check this outfit anya no cheval blanc asanzwe akorera general rufu nga anya asanzwe akorera amashugwe Cedric ari akazi kamisi yose nani shugwe ryanje manya ari yagize riri he ego manyare yes niga hanya ikibanza ciza cyane gose ubona ko giteguwe iri mbuga ani kumbuga iri mbuga manyare abamo aya ni chevale manyare niko yitwa awisonera wibarutse hamuguma uvuga amajambo mabi isa Cedric ni urabona manyare yabari hera biyo binyegetse rama boss muzereze manyare ari cyane ntabisama anama era fese wabonye bira ingunda kwege gusa ngare ni chevale ingunda na chevale yari aba munyegetse mugi chevale n'umuzi chevale yitwande aramuzi ko yitwa manyare rupfu yes ngira ishugwe bamukoreye ni ishurwe ryiza cyane wow see the flower hamwe n'umuvinyu udasanzwe umuvinyu nta mufise ngaho uyo ntawo bazi uyavugishwe ntawo uzi uyu muvinyu mu mwaka uheze igihe gwa rundi rupeti rwavuka gwa urutoya guyo kubera utu ndadushiremo natwe yego nakubwira abantu Jean n'amasocks bashiramo nesa yo mubebe kwanza romantique era tuzavyumviriye gute shase bigiriye inama y'ivyo bintu oya kabisa so bigiriye inama wow ubona ko ari shuguri isa neza cyane mu dusocks tw'umubebe mu dusocks tw'umubebe mu mwaka uhezere ugiye nanjye ngomba mvuga mu mwaka uheze ngombe mbyara ku mwaka sasa mutoya huyu ego nasheshiramwo n'amazi twari mu vyungu ego ya kubera uyu mwana yavyawe na biguvu yaba ari gucishamo biguvu icupa rya biguvu cyashiramo ngaho nukuri byari bikenewe ariko barakubiyambije ntabwo nibagiye isho umubwiye ati azana icupa yashazana icupa rya biguvu kubera uyu mwana nagize ubuyu wayi ego ncanywa biguvu nsangana zisutseyo mukama w'ikigo shurwe ngire
Birangiye yabuze diaspora abuze amahera yo kuriha. Oya pa. Yibagiye hashirimo amadolari. Si de money. Ya mahera ariho kwe. Yego manyari. Je none muri byo byose umpaye mwiki? Oya muishugwe chevari basi. Oya. Shugwe yarase. Ushaka ndariri hangaye. Aho. Nekume ugira uyari hano muhari none gasi. Na muhari no ijya mujamarake ntabonye yaba. Ego. Ati? Ego. Ego. Uri hehe none wewe sheba? None ntuza gukeza umuvyeyi? Ingo mukweze yagize anniversaire. Safi sana. Sawa twagiye. We manyari. Ndacomotse rero ngiye guhangayika. Kugira iki? Mugi ntwaza shayi kino kiye. Bari mena reka wewe ntayishe. Mwemwe yitware wenyine ne urubanza sugo wawe none. Ushaka kuya ninde yagufashe gutera? Ego. None si kwenda gusanze ngako birindiro cyane nakubura sawa. Nuguri mbo muzingahe? Mu bihumbi 5. Mwana kamugisha ngako. Tugomana ndibaza namaze kubibona wewe. Sawa. Turi kuri police ebe. Chambre 113. We manya. Ego mo. Akandi yugo ruzina simbizi zurita abantu musangiye akazi kamwe sindabikunda bote. Manyari. Shiriza abantu musangiye akazi kubutandira. Yes, ngahanya nugo mugende n'amaguru simbe byo kwibaruka. Nagomba ntangari ngino umuvyeyi agomba agende n'amaguru. Yes, turi muri centre ville mu gisagara neza na neza. Hagati atuvuye gutora ishugwe kwa Cheval Blanc. Niyo yakoze rino shugwe. Nuko aho tugiye kwibarutsa mama Mugisha ku mwana agira gatatu wa mama Mugisha. Kandi akaba yibaruka abakobwa gusa. Ntirigwa radinditse. Kubaditse. Hirigwa radinditse. Kuri police ebe. Angahe boss? Angahe ngakuri police y'ibihumbi 10. Ngahe inyuma ga braza. Uri kuri kamera muzehe dukira amahera make uri kuri kamera nangaha. Ibihumbi 10. Uratwiyivye bericara imbere wewe. Cyari imbere twicarane na simbizi ngahe inyuma. Yes nuko muri centre ville baraza ko turi mu gisagara ciza cyane gose. Yes. Tugende rero kuraba umuvyeyi wa Nkere Power Bank Ibera. Nisimbizi wasema vumba hamuka cumuzimba. Niwe mpora mbona oya mpora ndaramubonera. Uramubona? Hamuka cumuzimba nkuko oya. Ya nibarutse. Mura ko twayishugwe. Ego. Menyaka yanamutwara ku. Wabimenye rero. Ati rero. Sawa, mbenda kwereke basi service ngiriye. Urabona njya kuri big. Ndabona. Ndabona kuri big. Haruguru. Big nga. Nababwira basigara barankorera assurance ndaza kuza kuyitora. Assurance y'umuduga wiwe. Mano. Ego. Yes, ngira ishugwe ndetse n'umuvinyu mwiza. Cyane gose abagore banyu mwebwe mubashira imivinyu mwiyi canke n'imirinda. Mbenda wino kimwe shimwe naye. Ego. Amahera yanjye akaba yabutse. Ashi. Ubazande. Nta numwe mbaza. Gabe ngena gomba cyaronde. Munzira kuri ziba benye. Oya ajya mere yabonetse. Simbize yarasomera muri envelope y'amadolari ashika ku amajana 3.
Bon nibaza ko bayibonye baraza gusubiza inyuma muri video twakoze ya mbere tuvuye kwa aeroport bayerekanye tunatashe nibaza ko washize mu shakoshi yes nuku turashitse kuri Polisebe aho umudamu wa Simbizi yavyari wazanye ibintu bikwiriye muze hari ibindi bwiza kuzana amaju kari hehe tugende tukagura tugarukana nkane ni jus ya gute dufite umutaximeni wo munyagisagara safi ego kabisa yes nuko turi muri centre ville abanaza yuko turi mu gisagara ciza cyane gose uruja n'uruza rw'abantu nuko vyifashe rero hama tuje gukeza umuvyeyi mama Mugisha yibarutse ndetse no kuno munsi kandi kwisabukuru nziza yasimbiza wasema vumba ku myaka 35 yiwe akwije kuri no munsi akabavyaye n'umwana afite ukwezi umunsi umwe yakuze umunsi ukavuze mu gatondo yavuze umunsi mu gatondo ntarakwize umunsi nibyo mugabo no munsi nazindukanye ibintu biri bizarre vy'ibiki kari nataye telefone arumpeti arunkanye iPhone ra naitaye mu ndege nsubira kuyitora haravare ko ataye kana mu ndege rako niko kabiri oya nukuri imana hama kandi njanda mugi incha ubu naho ngiye amahera ndayatwaye muri bank yego Name muntu buri kintu muguriramo aha nacho reka ndamugurira yes yokubonye agiye kumugurira mudamu wiwe byose tugomba kugura dushira umuvyeyi oya nahayene niko bidutwara oya gusugura kantu keza nina ago muraturiha ni promo wao tugiye turaduhunga ushaka n'ibitoro kandi hose abararongo none tararongo none kudashaka kuboneka abantu uradushorera none akanisa ijwi ku mudamu nihe nziza mudamu yibarutse abadamu ni baranabyara iyo ni sawa nudu we ayo nakwirashe aba ni bitumbura mbwe ngo ni bitumbura baragiye ijwi ni bitumbura gamani ku muvyeyi yibarutse gasimbi we nawe urasarisha ma Kari imbere kari yakuma etajeri umva ni vy'umugwaza twari ibinyene nimba ari vy'umugwaza nta na kimwe yego jibu no musi ndatwari ibi binangaye gute sa yaguma gatwenga mushaka bakubona babone ubwiza bwawe bagushima ibaze vraiment ariko nushaka ariko bakubonye inyuma ntaco bakubonye inyuma ni bon ndaza aho gakorera muzo we ntakinjiri wane yindonge takurandira game yosho mu muzinga akavye mu mugwaza umushira amata oya abanza kwanza kugira ivyo bya skuma wiki babo kurikije aranyarutse nanyoye igore twa nguvu ndayima arasohotse yarambeshe ngo abiguvu mbura hano nza kubizimiriza nja ku mugore abari mu minsi dashoboka Leo egura bisize man. Asha simbiziwe nawe kweli. Use stress kabisa. N'amafaranga uyasize muhira.
ubizi gute ko nasize muhira bro wasize nta handi twavuye muri taxi tuja muhira direct nta handi merci uri mwiza beautiful vuga basi bakumva baramutse gusa ego ukorera hehe okay namubonye inyuma nibaza yuko nijwi mamaze kuryumva muca mumva ko ari sawa cyane gose urazi ko ari bihugu business y'abana n'abakobwa babo ego nko muri Kenya se business y'abakobwa babo bafite buro yitwa mafurumbanya ego ego oya ninasanga wanse ko bakubona hamushaka publicité publicité ni wewe ubwo bwiza bwawe niko bashaka voilà ntubona yes nuko ni kuri African TV nandi hano bisanga yes nuko rero tujane rero kuri police ego wow ibintu bisa neza kabisa n'amasocks atatu cyangwa bya bushurimo ego ushiremo shokora geragushiremo amashokora basi ndagushiramo amashokora madamu arakunda shokora simbi navanye nayo ashego murazi kudandaza iyo muva ubunyene birangiye shokora mumusomesheje arazigura imwe ni 9000 ishokora imwe omvereri ingene uzi gusomesha None gashaka ko ntaziguriye Nairobi. Nshobora kuzigura Bujumbura ntaco. Byaye muko. Byendera abavuga gusa beza. Namwe ni mubyorosha nkese. N'abashapu. Abavuga bazi ko ari byasha. Barasomesha cyane go bose. Wadutwaye muri Kenya ntihari umukobwa. Unzaniye pampers z'umukobwa. Nyire ku mugabo umwe ngara aragira n'icyamariye ngaha. Je niko ndaguherekeza. Rero kwari ntacyo amaze. Je niko ndaguherekeza niko ndagufasha urugendo. Pare ko ari ibyashara. Yabi. Ya nuku tujane rero. Yes. Ngaha nguku onya aho tumaze gushika neza na neza. Kuri Poliseb. Yes. Umuvyeyi nguyu onya. Azanishugwe uwundi muvyeyi. Mumu mugenzanje. Iyo ufise tujya uraza hari none naza kudugira ngaha nyene samera rishagiye tuduge tabajije yes ni ngaha anya niho yavyariye Woo! En 110, en 111, en ami avait la fois passée, Chanda Hiyoka, 112 et 113. Waouh! Ça plaît! Andarushe. Yego utegerezwa kuruha. Uruhira umugore wawe. Nitasabwiye ngo bigire. Yudodo. Tantine bamaze kuhasha. Bo Farisa. Bese ndamwerekana. Farisa. Amakuru. Yego. Yego turashima. Yego. Nguyu umuvyeyi. Taso. Ribaruka? Kwasinzira. Mama atasinziriye. Yarasinziriye. Akanura. Turabe ingene simbiza agomba muramutse. Yo mana we. Yo. Kuyu muvyeyi. Nana. Yine akora kwibarutsaye. Bimangasha. Tazana mugisha. Ubabone mama. Muramutse none. Mama Mugiyambu. Ni wowe muvyeyi.
waravuze umwana none simba waravuze Mbanza umwana kuraba kwanza bamuzanye. ubona ngira umwana bamutegurira neza Chere no. n'umwana wo mu diaspora Mwana umwana wo mu diaspora ngine baba bamuteguriye neza nguyu mubibe ntimubone neza wow Sa? nguko unya abana neza yuko ibintu bisa neza cyane gose simbiza atanga keya kumu Komere. zamuri yo amumva wabonye bebe abo Ça? Ça va. Tiens. niko mugize emotion si Kara urumva. No, kara baranyine ugikomera. None umuganga avuga gute ni sawa? Sa? Kandi bamugiriye operation bari bakumugirira kandi operation. simbi twizere ko ari ryanyu twizere ko ari ryanyu mavura Susu amaye afite tangawizi kwa biguka kabebe kari he. Nayo kavise kakanura. nimbonera kure Yedodo. mingarakuze simbi twizere ko ari ryanyuma pe uri kumurisha umuvyeyi w'abantu ntushaka no kwemera ko ari ryanyuma Mugi banzure ndire kwanza kabebe karuhuke. Za pampers ziri. Fresh. Oya aba badandaza ama pampers. Avuze ko nibarusa ama pampers. uyu mwana azananye imigisha myinshi mbe muzomwita gute Daime. muzomwita gute Ya. Tatalo. yicare ngaha anya simbizi nicare ngaha anya abaje nicare ngaha naho hameze nabi Sa? So. okay uri wamubonye madame vyukuri wiyumva gute Jenny fresh kwe urumva tane imyaka irahera bamubaze mana babaza. None ikibazo si wewe Wewe kibazo ni wewe rega kazo ni bigubu. ivyo biguvuga umunwa Esa bidandaza. wiyumva gute basi Ni fresh. Jesse na wanamfeta anniversaire no munsi nomwe kwe. none rabo yifese Oya narumva umbona azavuga ngo abana ngo bagira ama anniversaire urumva ramahita mwubari ndagira anniversaire du. Ega James anniversaire no munsi ni anniversaire kwe. Baheje sangapi? yavyaye hakiri kare Nta kibazo na kimwe cyabaye. Hama ijya nkovu yiwe. Oya kwe oya. shavuza gose kandi yego Uyu mwana bibuka ko yababara gose yego kwe mwana nagira umwana arize gose niho sawa oya kumubeshe. oya ariko mama wera ariko yaramushavuza gose pe yarababara gose utaha bwije oya amakosa turayavuga simbire tugeze gature turayahazi twese we nuko ibyawe wamucubiku nuko adashoboye kuvuga hajya anya yari kubyivugira ibyo wanje ntabwo nuko ibyawe ucubikuramo oya turi kuri we turi wanje
wirinde basi kubaza wowe kwanza icyambere banza wirinde kubaza umudamu oya ivyo nibikene ivyo wanje nibikene ndabivuge nanje byawe ivyo ngafehero ivyo nibarutse ni bibarutse sawa genda uko ujya mukobwa mu bana wa mugabo yego genda umukwe yafashe umwana w'abandi ajya kumwandikisha yani turi ntibirimo kuri uyu munsi birimo nyine nanjye biri kuravuga nanjye birimo nga numva ko baravuga ati umwana yarize gose none wari kubivugana Websa tuvuga ukuri uga nibabure nawe genda ukwe nje ntangorane biteje ariko muri society ngomba nkeye groupe ya WhatsApp ayogera baguterere wewe baguterere wewe tuguterere uje guko Tujye kwa amashami ariko nawe naje nivuba ariko cyane gose ikuru nuko Imana yabihezagiye so ni bon vraiment yego nugamenda kubonye umengo mu maso nyine uri emotionel bya hatari man ni hatari bro je ko urumva pena afise je we twari kumwe igihe tata ndamu telefone ambwira ko byagenze neza yego waryohewe bravo Kabara ko naciye mu bisanga byinshi gushika inosa yego antuko yego urumugabo si abakobwa bonyene tata nawe nabuze ndabona tuzokora ikiganiro cy'umuryango umunsi tuzokora ikiganiro cy'umuryango kugira ngo batubwire neza no muryango ntavyo bazi nuzi urubyaro afise nzomwigira sha mugabo fizi ya komine kabose barabize reka yego akuza uvuga ati dernier mege kakandi kavuka mwarazanye n'utuntu murazana n'udushokora uyu munsi twaje surprise twari ko yakopone watubwiye ko yibarutse kuva tuva ko yaporo ndataha cyane ndaje ahandi hantu none nje sindataha turacari kumwe kuva kare wewe wari ubizi yuko agomba vya oya naye ndabizi mugabo urumva ivyo wacu twivye African TV nivigera biburura biyize uri kose vy'umuvyeyi aracari ngaha acari ngaha asharaha asharaha nubona wiko ari faible mba nkabisaba azove ngatambuka ariko mu izina rya Yesu bizogenda neza byaza gufungura sangapi si amasupu nigeze kuja kurondera nijo kanje kurondera imburugeni ibe bahejeje ngoma ndagaterure mu gihe udaturi umwana wawe nese bene ngoma utamuterure mugabo ingufashe kumuterura agufasha kumuterura none ntabwo uyiwayiwe ga n'umwana gutera umwana bari gufasha bana nagufashije no kugira oya nuruyoya babanza karabe mamugi ndamutsa kandi basi ntuduze ukuboko kamugisha karino muri toilette na kimwe ndazanye uyu munsi mugabo ko twatuvuye ku aeroport nzoza nejo mamugi nugira ikibazo basi ko tugukunda ushaka gato kamugisha kibereye muri toilette ejo nzoyizana bravo sibyo ejo ndukuzana gato umvise yashaka gato nta kindi akijya shugwe n'impande yarakubereye bravo urakunzwe harimo umuvinyu rero nturawubona wowe umaze hafi isaha uyozma umuvinyu imisi umaze ududu ko mu mufutsu katantina vimo ngo nakunda kuboneka nanga kumwegereza ibiyasho bindi ku mwotsi arariza umwana muvyeyi yego manda batamwe ibiswi by'inkono ubona musa hehe se ubona musa nzobimenya maze kuva ko rino vumbi irihe vumbi naba kakiri gashasha yududu kagomba kuvuga ntazovuge nka mugisha ntazomere nka mugisha yududu
Simbizi arabaye romantique. Murara kiwacu kweli si. Nakiwanyu, wayibonye? Bana ko arakiwanyu. Canke. Urabimenya tu nyene urabimenya bukebuke. Ngo ndirabona bukebuke. Ariko gato nabonye ko ari wowe wanyu. Kashitse no munsi nyene le 12. Kwa anniversaire yawe. Anniversaire yanje le 12. Donc mavukiye rimwe. Kavukiye rimwe. Uzomara fetera rimwe rero. 12 mai. Wow. Abandi bahora bavuka ro 14. Ro 14? Gusa gato ne mugisha na gato ni 14. Mukumunani. Amomba matari katandukanye. Ariko mukumunani. Kandi uburyo kwa gatanu rero. Kwa gatanu niho Mugisha yabuze nyina, kwa gatanu niho nabuze papa, kwa gatanu niho navutse, kwa gatanu niho yavutse, urumva n'urudubi mu kwa gatanu. Hari Umugisha udasanzwe. Numva nuko bimeze nyene. Numva je nabuze papa le 6 mai 2012. Unabura nyina le 17 mai 2020. Uvuka le 12 mai 1991. Unavutse le 12 mai 2026. Uno muri iki kinjana rero cyavuba rero yavutse bambwiye ko yavutse je narindi mu kirere. Ari abanyamerika bigeze gukorera ikiganiro mu kirere muri mission Artemis. Je nanje nari mvuye muri mission Tamani Africa. Uravyumva nari mvuye muri mission Tamani Africa. Narindi mu kirere bambwiye ati umwana yavutse ati byagenze neza. Bro ntorika kuryoherwa. Oya. Sara mwizina uzomwita rero muri amazina yawe ayobeye. Amazina yayobeye n'amazina yawe ayobeye. Kuko Mugisha yitwa nde? Mugisha kaze mwamikazi. Ganza. Shaza Gatoni. Ganza, Shaza Gatoni Ganza. Mazina y'ikirundi yonyene. Gusa. Hamuyo nawe utekanya kumwita ya. Nditonda muzehe. Mubu ntazina uramenya uzomwita. Mbanza kukaraba nyine kwanza nkakiga neza imvumbi ryamaze ukava ko cyandagatorera izina. Abakobwa batatu. Harakabazo kamatsiko nafse kwa Mamugisha. Oya kirazira arimbira abantu. Azokanyishura ikindi siyo Mamugi. Ubu rero ni fresh. Turahejeje. Hama rero cyo turondera amahera. Turondera imburuginire yari maze igihe arapfa. Ubu nyene cyo turondera icyo tugomba dukora ubu. Barabana ngaba. Shura bakwica. Bamikazi. Kandi urumva ikintu kiryoshe. Igihe twari tugiye urazija mu Natasha yambwiye. Wewe ukawuzagi. Namubwiye ati nanje ngomba kugwiza abamikazi nkawe. Urabyumva muze? Natasha niwe muntu wenyene ashobora gutwara ibaze umuntu agiye gutora agashimwe agatwara abagabo barenga 5. Akabarihira itike y'indege, akaba amafredo miss. Urabyumva byose akabamenya. Umugore umwe. Akabaha amahera yo kuja gutunga abagore bo mu nzu. Oya nakazi. Ndari mu kazi. Nakazi muze. Oya nakazi kweli. Rero nabana banje rero nkene bazokwibere nka Natasha. Muri vyo usenge. Barondera inoti nyene bamwe bavuga bati cha mwambwamo. Awe. Tugende kwa imburugini rero. No nabonye ngene Natasha azunguruza igisagara cyose. Ego. Kandi wabonye urukundo amufitiye abantu. Ego. Nanje kugenda nawe bise umwana nka Natasha. Araryoshe. Azana gashimwe. Bro ahantu twari turi yari ntibyari by'imiziki. Oya niyo abantu bako yacanga ngo none ko by'imiziki. Bro je ndakubwije ukuri. Yesu utukura nifite abana benshi b'abakobwa. Mbiriza nakubwire we peti. Yego. Hamwe nogenda ntabaciri inzira. Umwana ashobora gukurana ingabire. Sibyo? Yego. Ugasanga bivanye na entourage yabyo ingene abantu babyakira, ingene babifata. Sibyo? Uno munsi umuziki wicaritse Natasha mu bakuru. Yego. Kuri table yari yicaye ko yari kumwe na vice presidente wa Sud Sudan. Yari kumwe na Mukaraira Odinga. Genda muri Kenya baze Raila Odinga wari. Ni Natasha vice president wa Sud Sudan na Raila Odinga. Yari iyo événement ni événement yo muri Afrika ivaloriza les femmes exceptionnelles. Uno munsi Natasha elle est parmi les femmes exceptionnelles. Ni mpamvu bagwaza tunungu yahiganwa nande. Ukura bitahura. Kumva cyana kwica. Nanje rero aba nibazoca muri ayo makara. Jengi ni gucreer aba femme exceptionnelle. Cyo mugumvira abakobwa.
sa aho urashaka Namwe abahungu nuko kumwagambaniye. bidakunda navyo mwebwe uko bitagira iki bandanya ati sawa rwe bandanye baza batabahungu mfise banga biragusha sibyo twagiyemo turi muri mafe Sawa, yaje nyene. n'umugore wanjye ntuzane ibintu by'amadosiye wawe ngaha urabyumva muze yego twakumvise ntuzane imanza ngaha yego ikintu gusa ndiko ndakubwira ni iki nuko uno munsi je ngomba gukaya abantu uramwe bw'abahungu ingorane zanyu umuntu arabaduza ngwara kubaduza musha mutangana kubitana ibidaje we nuzi umusani yankubiza ibidaje yahazwe go kubitikira none numva nzosubira kwe wari wa mbona nawe yavuze ko wa mu burinde sawa rero yego tugende rero hamagenda ubwiye akajambo kawe mamugisha rero Mamugisha. musi udasanzwe nimwegere ako nawe nturi romantique agerageza ube romantique umudamu akuvyariye abana batatu akajambo ka romantike namuzaniye agashurwe karyoshye namuzaniye n'umuvinyu w'agaciro nashuko agaciro kawe sikeshe urawuzi amafaranga ngo ugurwe urawuzi ariko ujya mu vinyu ariko ntitubinezererewe kubera ko uwo muvinyu wari ukwiye kuba uwundi urawuzi uwo muvinyu agaciro kawe ufite agaciro kaniniya cyane umuvinyu ntusanzwe ndamuzaniye Yego, pe. uwo muvinyu ntusanzwe yego arahazi canke kandi ujya mu vinyu ntusanzwe yego arahazi canke uraza kubimubwira ndarabi wawe nyine arabizi ko udasanzwe uwo muvinyu urazi Ega imyaka ntarawubona umaze igihe kininiya cyane mu nzu tuguma tuwuririra muguma muraba gusa turaba muravuga ati uyu muvinyu uyu yego kubera nanjye nawuhawe n'umuntu adasanzwe yeah navuga ati reka ndawubike uzotaka ku munsi udasanzwe uzotaba ku munsi udasanzwe kabisa ajya bamugisha ntihari icyo mbikiye uno muvinyu Oya. sheri akumva hika kumugora kandi rero na message ishikire uwawumpaye antuko ni umuvinyu w'agaciro cyane apana kubw'amafaranga oya Eh, we rero- n'amafaranga ugugwa ni menshi n'amafaranga ungwa ni menshi mugabo rero ayo mahera n'ubusa bivanye n'uwo niyo guhaye mpamvu rero urumva uno munsi havutse akana keza yego agakobwa ka papa ahubwo ka papa yego n'aka n'akana kandi bagutawajije n'aka n'agakobwa ka papa bagutawajije bagutawajije epfa mugi sa njya gutawajije epfa mugisha uno mwana w'umukobwa manije uno mwana wanje mukuru mukuru tugende bana mugi uno mwana wanje mukuru urifura tanti mumfashe nega ntushobora kumushira ngaho onyaga papa mugi oya ibintu ntubimenyereza muzehe karacyari gato you have to try trying man wabonye gatoya kawe ubukobwa bwa papa urabira inzara zibarasa n'amatama niwe kugasaka kabisa utu ni utwana twanje utwana twande udukobwa twande musezero n'umudamu none ntushaka kumuva impande akurondera amahera ntakeneye ukubona wakeneye amahera amuze navyome ngo mufashe umwana ngo mufashe umwana wana gushiramwo wantujamwo oya ni juste ugaterura gusa uraza ngo nivyoroshe ngaho mangende hakiri kare mama mugisha ntakeneye wewe ubonye akeneye amahera inda keneye amahera oya nta mahera akeneye ngaho amahera twene kimwe c'amahera dufite ntugiye basi rero shendaje sibyo na bakwa ndumva kwa papi abana b'Ibujumbura bavuga ba papa oya buragumye ngandaje so yes nuko unyama mugi turasubira gishaje ni yanjye ejo tuzanye gato sibyo musi mwiza ya mamugisha ni yaye yego yes ngaha anya rero aho tugiye ngaha anya aho simbizi wase mavumba yibarukiye yes ni kuri Polisebe yes kibanza cyiza uboneza yuko abyarira muri VIP aha facture bandende pe
yego facture bandende Ujya muzenya. yes facture bandende Muzenya. ngaha anya Muhemi sawa kamazi kwanza mpeze by'imodoka. Abaganga. Ndanga ni sawa. kama ngomba bagufata neza Reka kweze na yego dushimire n'abaganga bamwitayeho. Surtout mu docteur yitwa Kayonde. Dr. Kayonde Simje kwanza kuraba kwanza ndabikunda nk'imodoka. Ego. Tangaruka. We munda musize ngaho. Ndagarutse umunyene. yes twagire gutora imburu gini Dushimira n'abaganga. Ko nibagiye ashaboye. Bona guma wibagira simbi uyu mugabo agabaye ibintu byo kwibagira kabisa yes ikibanza kiri VIP mwebwe abiwanyu babyarira he canke ntibikene ko tubahamenya Mama Tubwire muri commentaire ngaho onya musi yes amaye tujane nuru rugendo kuva simbizi wose mavumba aja mu gihugu ca Kenya n'umusi yagarutse ku musi w'isabukuru yiwe y'amavuko akaba yongeye kandi ushashika umwana yamaze kuvuka yes merci beaucoup so arabashimye cyane gose mwese mubanye natwe kuva ku ntango kuva ku ya c'indege ndaje ariko kandi no kuva tuje kwibarutsa Simbezi wase mavumba yamaze guhindura look ubu unya bana neza kabisa ko ari mu come from kabisa guyo let's go ngi hariya abana nabo shiguma ngaha wewe genda ugumane na mama uja tujane umwana nuwase sa ati Yego baragumanye mugisha genda ugumane na mama ashaka kugumana nawe nguyu mwana aramwanagiye kati jewe turajana nta nsigira yes shaka tujese ushaka kugumane na mama mwana aramwanagiye ko ngo ashaka kugumana nase sa asigaye afata taxi Simbizi kabisa muche ngo yashe yazanga ona ngiye kuraba she Est-ce qu'on a rengatisha 3 mois 6 mois ngaho ntaje nenda kubaze birakunda yuko ngabo ntaje umva ni makamwe muze murayikata kugira benefice assistance yacu twakwibutsa iri mu guhera kandi kugira aba SMS turayifasha 32 tubasomesha rero n'aba batipe bamenye impamvu abo n'abataximene kaganegene ko BBC yawe ntaco boss ntamahera baramba abantu bo twakoranye twe turabakurikiye dufasha abantu kurikirana amasanse yabo urumva jewe igihe nagira accident abantu nibona nahaye baje kunigura bikoro bwa bundi mu nyuma bane bamuvuga rero abatipe rero bagiye kunigura na bikoro nabarishe 25% banyakuranduka kandi ari je ariko ndabasatira rero wowe rero ukene nawe yuko bagupambanira ucugira wana nk'ubu kubera ico gihe nibo bagenda hari uburo nibo natumye ubura natanu nzoba hagize ikibazo urumva bwa mbere kubera akagira sinistre turabimukurikiranira atanakimenyeka kandi uri haya yandi nyene kandi umbu ayo yari kuri hagiye nubone yaturishe twebwe arimwe baguma ko operation zose yego ati twakoze operation zose yego cyane service ni nziza cyane antoka yego 19
z'igihumbi gusa 29 ok 29 sigaje ni combien yes 29 137 ok ubikamera nk'abakecuru simba unoza mbere we atakaye wambwa tugendere tax office amu wenze nane ibihumbi 10 aha nyene kujambera plan wa 10000 ku zone mwe mukomazana ibintu ngavyo busuma oya ngo tugende ntaco yes nimuzere tujane uraba imbugusi ya Simbezi wa Semavumbi ya ku murongo amatege bose hari ibindi sawa ngiye kuraba ivyo bakoze sindana yes nuko rero iyi ni centre ville yacu aho tugire mu Buyenzi aho Simbizi yasize umuduga wiwe aho ramaze igihe kinini hinya bariko barawukorera yes tujane tujane rero cyari imbere wewe ubu Simbizi asigaye yipakiza na bus na taxi kana tahora bikora oya mugisha muranipakiza niki agenda niki mubaze mugisha nguyu agenda niki papa afate moto canke nguyu namvugire no mubeshiri mugisha je ndamaze gutwara muri bisi mubaze nguyu nkamubaze urajamo singuyu mubaze ibintu biri ku rundi rwego uno musi kwishuri watonze niki mabati kandi moto ni presque cyo kimwe yego bari imoto ijya muri rouge yes nuko rero turamaze kwinjira ibujumbura tuvuye muri Kenya turi Bujumbura muntu tugiye mu Buyenzi kuremba urugini ya Simbizi wa Semavumbi aho yaramaze kinini yatesetse kabisa aho warumaze igihe kinini utesetse ni soma fo kabisa gati rero ngiye kuraba imburugini ko yeri ngene meze urumva nk'umugore yibarutse umugore yibarutse nkenera manuze nyamenshi cyane pe ngira ama dépenses menshi amakurse menshi mba ko ari ibibazo okay ubure wahejeje rero kumubona kandi je umugore namubonye mwana namubonye ni bon ni fresh wabonye ko ari wewe kugasaka kabisa atakibazo na kimwe abana banje ndabakunda sana none ko naka turi kumwe abana banje ndabagira bagenzi havya bindi ngo byagwe abana bakonye bakiruka oya kwe umwana wanje uko nyene umengo turavuka kandi bose umukirese ubunyankenda mureka arabusanga abanyina babo nyene bari bizarre none abo banyina gumuvuga none bameze nabi ga Simbizi we nibande kwe we nabo banze udashobose burya yes nuyu kandi Simbizi wa Semavumbi yana tuja gutora imbugurugi niyo hajya rumaze igengera gutesa imbi tagendera mu muduga wa amezi abiri amezi abiri demo wipakiza ni bisanzwe muzee utamenyereye kwipakiza nibisanzwe umwe yayimenyereye gufata amataxi yego ni yako ni challenge kuko usanga uri koresha amafaranga menshi ni challenge ni bon no buzima ni bisanzwe nyine urumva amafaranga niko akora ku isi muje nibyo jesi ntinyi ikintu ngo nako mugabo hari ikintu ushobora gutera pressure ukavuga ati ibintu jewe ngiye kwishoramo kweri nzobishobora atleta umurahugonze nta ndishya akabaro naguha ni assurance yiwe niyo yampaye indishya akababaro oya yiki abishaka bigukorera kubera urumva baguhagaritse igihe mwaba urumva nk'ubu yasha imodoka yandi amahera menshi katugenda uraza kubona ingene meze ubu ni shashi ntabyo nzi tsina nayo ndanabona mba nabasigiye amahera abone twari kumwe buke yego oya uri kumwe Starboy nasize amahera igifobya cy'amahera kugira bayitunganye neza ngabo ndibaza ubaye ibyo batarakora by'intebe kugira bazipange neza amanu zenye yari yarahetse amamusi
warahinduye n'amamuse buri kimwe cyose. Ubona bahenda nivyo imoteri ni rangi. None si haburi kigugira ngo urundi umuduga cyangwa ujya muduga niwo warogeye ko? Manuka. Ujya muduga so narogeye ko. None imodoka wakoreyemo mariage isa kurya mbi nkirya. Ubu unya bakaba barayigonze kandi gutwaye hafi amahera woguriye indi miduga. Yaba mama Mugisha atari kuri gahunda zo kwibaruka. Niwe wari kubona agaciro kijya mu rugendo mvuye muri Kenya nayikuze nayiguriye utwo tuboro. Muganaje. Nakunda kubwira ibintu byo guha agaciro ibintu. We nk'ijya modoka wewe ubona gusijya karase kijya gikarkase ndabeshe. Injira ngaho ibuji. Mugabo ntushaka kumenya agaciro ka. Niyo mpamvu no ngaho mu Burundi aba artiste ngira bazotera imbere bigoye. Ari umusikenyi West. Yigeze gukora show. Ashirafata ishashe. Urabyumva? Afata ishashe. Acara yugara avuga ati ubu n'umwuka wahanu nakoresho ushaka kugura na ugure. Urabyumva mze? Namwe nakubwiye yuko ibintu by'agaciro. Urazi yuko umustar. Sibyo? Ushaka kumubwira uti jewe ndakeneye unterera amahera. Ndafise ikibazo. Akakubwira ati sawa. Ndafise ikibazo. Zanda gusinyira autographe. Sinyatire yiwe yonyine. Autographe ifashiki. Sa? Autographe irimo amahera. None ubimenya gute? Rega nibindi ko ndakubwira yuko iby'imiziki utaragera aho duga uce winjira kujya kabiri. Utaragera aho babiha agaciro ka nyabyo. Wowe umuntu umengo ni ibintu by'ibikinisho. Wowe ubona umengo ni ibintu by'ibikinisho. Niyo nakubwira ati ubu naka guha agaciro ko tutabireza agaciro. None wumva manuka men manuka ijana 2 sinzi ko imodoka iri ngaho indani sinzi ko sinzi sari irimo isambo n'umumekanisiye wanje hari imbere acaza kunyereka imodoka iri urumvaga muzeyi ino game yacu rero twenge nitutahereza agaciro ibi dukora abantu bamenye ko atari bikinisha biragoye biragoye sana hagarara ngaho barakorera modoka vipi kinjire bikwaye de garage ari he wapi injira turabe sari arangahe chino shinjira ngaho inyuma muzehe ntibaze ngo tugomba ngo tukujya amafaranga menshi busy yeah nyereka aho imodoka yanje ngara yakijiraka ni kibiriti ingeno cyumubesha rero kugira ngo abari heneze garuka inyuma tugenda hari ni kibiriti ya ubu ni shasha yego abantu baje kuyikwega kare imodoka yanje ngoma ndayirabe rero yego bazi yuko umva umugore yabyaye ugombo imodoka mu bitaro ngane mu bitaro by'imoduga kweri kandi yandiye amamiliyoni menshi cyane bro ndaje gashinje nuko yeke ni kati sari ni he sari naho sawa wewe taxi Buyenzi anya mu Buyenzi aha niho uji yes neza yuko ni mu Buyenzi aho usanga hari imiduga myinshi itandukanye bariko barakonesera ugasanga yagize ikibazo ngijyanye umuduga wa Simbizi nguriya anya hariya anya ndibaza 20000 bazabonye hariya anya umuduga wa Simbizi wose bavumba hariya anya bariko barawutunganya neza cyane yes muzere amabane natwe nukuri kubona amahera atatakaye cyandukanye salam
turabimbura uruginiriro. Yabaye nshasha. Indani sigari mpya Simbi. Ni imodoka kweli bone habi vanga. Uyu munsi ntibirimwe. Fresh. Simbi zintebe ariko kwerukiye kuzihindura. Mama zinebe sizo mu diaspora. Oya, imodoka iri mu garage. Nani Rafa iko wapi?